igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa mbere mu 2020 no twatanga umwaka dutangurana n'amajambo menshi cyane nyuma yaho Satubi yaraje gukora igiteramo kimwe kidasanzwe, igiteramo cha Indo Festival, igiteramo tutovuga ko kitabiwe ku rugero rurengeje, ariko uko bimeze kose abaje bose bashoboye kwitaba mu gihe cyari igiteramo kizimvye mu biteramo byose byariko biraba muri kino gisagara ca Bujumbura. N'igiteramo cavugishije benshi ndetse bamwe baniyitirira n'abandi kugira ngo bashobore kuba bakivuga ko kuvyerekeye kino giteramo kitari gisanzwe. Indo Festival bwa mbere ikoze yigeze gukora Indo concert ikorera kuri South Beach, ariko yoyo Indo Festival kimwe n'abahurikiye bose muri Impe Avenue bayikoreye kuri La Costa Beach. Ni umuntu yiyise nka kidumu yazindutse yandika ubumwe mu butumwa budasanzwe, aho yanditse ati wita king utazi difference ya concert na festival, pole sana kibondo. Aya namwe mu majambo yavugishije abantu benshi, na cyane cyane uyu canke uriya tugerageje kuba turaba twifatishije imbuga ngurukana umenye arizo tugiye gukorera ko uno munsi, aho kidumu nawe ataripfanye maze kubona no majambo yamwitiriye ariko atari we koko yayanditse, aho yashikirije nawe akari ku mutima avuga kuvyerekeye ibi canke biriya vyamuvugwa ko kuri kino giteramo yuko yoba ya kivuze ko Satubi. Ariko duhere kuri Satubi amaze kubona uno mutomwa yanditse ati Imana ibahezagire cyane, tubandanye kubaka umuziki wacu duhereye kuho bagejeje, ukuri kuzoboneka vuba canke twarapfuye. Aya n'amajambo amwe ndasanzwe tugerageje kuba turaba Satubi yanditse amaze kuba abona iyo poste ya mbere. Amwe majambo yasa naya avuga nkuko no mugabo nawe asanzwe bikora avugira mu migani, yasa naya avuga cyane cyane uno kidumu kibido kuvyerekeye ano majambo bivugwa yuko yoba yanditse. Ariko kidumu nawe yabibonye hanyuma avuga ati uko imeze kose iyi publication kuboba bayibonye itaraba screenshot barazi nyene iyo nimero ya status y'uyu muntu, ifoto yakoresheje anyiyitirira ni ya Facebook yanje. Rero nagira ndabasabe kuboba badafitiye inzigo n'ishari uyu muririmbyi Satubi, mugerageze kumushire ahabona uyu muntu amaze kumenyekana. Saba abajeje intwaro bamuhane kuri Satubi kuraje umwana yankwa niwe akura ntujugumizwe nabo bashenzi. Aya majambo nasanzwe ndetse aranayisiguye, ariko tugende kuri post ya kabiri yashobore kuba yandika, aho yanditse ati ibisijewe navyanditse uyu musaza ariko arakoresha ifoto yanje mu gutuka abantu yigira ngo ni status yiwanje, uyu mwaka aragapfa yangara. Ibi bavyita guteranya abantu. Merci Big Fizo kundukira bino bintu asinari kumenya na kimwe yuko hariho abariko barankorera ko atavyo nzi. Ni mukundane mwese mukora umuziki na kamaro kama beef, umuziki wacu uracafise ingorane nyinshi cyane. Ibi ni bimwe bidasanzwe ndetse na Satubi yagiye yandika ubutumwa, yanditse ubutumwa ashima yuko atimeje kubona poste ibeshuzi byitiriwe kidumu, nkaba ndamushimiye kubibeshuza. Uko biri kose hari team runaka iriko yica umuziki w'u Burundi yambika ibara abantu mu bimenye, notebye nta muntu usaba imbabazi kuko nzi batankunda n'ubundi. Ibi ni bimwe mu bintu bifise aho ico bivuze na cyane cyane mu muziki. Tunagira ko dusaba ati abantu bakeneye ku promotinga ikintu babe bareka kwiyitirira umuntu nka bimwe byaba kuri Bernice aho bavuze bitira yuko ari ugwaye sida. Ibi si ibintu byiza, niyo mpamvu twanditse ino nkuru ndetse ishima nuko haba kuri Satubi haba kuri kidumu ivyo banditse byose bagiye bayifuta kuri Facebook zabo kugira ngo abantu batazabibona ngo babandanye bavuga. Ariko twashimye ko ino nkuru kugira ngo twiyamirize abantu baza barigira ba promoter barengera abandi. Share, like, comment na partage byanyu byamaringira kamaro. Thank you.